Nshuti bavukanyi bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Muri kumwe na Pasiteri Hireni Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Uno munsi nipfuje kugira ico ndababwiye kuri uyu munsi ukurikira aho twibutse iduzwa rya Yesu mw'ijuru. Wari umunsi uhambaye ino muri kino gihugu c'Ubudagi. Ku minsi ya Mungu canke iminsi mikuru nk'iyo nta bantu mubona hanze, abenshi bawukoresha ahubwo mu kugenderanira canke mu kugira amasuku mu nzu zabo, mu kuruhuka, eka nta kindi wobabaza gikuru. Ariko uwo munsi wahimbajwe ejo, wari umunsi ukomeye, kandi reka dusome amajambo yajanye n'uwo munsi. Nongeye kongera kubashimira abadukurikirana. Ngira ngo mwarabonye cyane ko muri ino minsi tumaze iminsi tuvuga mu rurimi rw'igifaransa. Hariho imvo kandi ntizituvuyeko. Uko Uhoraho aturongoye niko tubikora. Yesu rero abahezagire. Nashaka rero dusangire aya majambo, nongera ndabatumira gushirako ibiranga canke ivyemeza yuko ubu butumwa canke ibi biganiro bifise ico bibamariye canke bishobora kugira ico bimariye mwebwe canke abo muha namwe. Kuko intumbero yo gutanga ubutumwa ni uko natwe tubushikiriza abandi. Kuko na Yesu nico yadutumye ngo nitugende tugire amahanga yose intumwa ziwe. Ni ukuvuga abantu bashobora kwigisha ubutumwa bwiza. Yesu aduzwa mw'ijuru, tubisoma mu vyakozwe n'intumwa, igice ca mbere, turahera ku murongo wa gatandatu tugeze ku wa cumi na rimwe. Ca gitabo ca mbere nanditse ga Teofilo we, kivuga ivyo Yesu yatanguye gukora no kwigisha vyose gushitsa ku munsi yadugijwe mw'ijuru, ahejeje kugerera intumwa muri mpwemu yera ziwe zimwe yatoranije. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso vyinshi, ababonekera iminsi 40, avuga ivy'ubwami bw'Imana. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu. Ati, ariko murorere isezerano rya Data, iryo mwanyumvanye. Kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, Mwami, iki nico gihe ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze. Si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa, babona igicu kiramukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mw'ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mw'ijuru?
uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Iyo nkuru iraryoshe kumva. Yesu yagiye mu ijuru kudutegurira ikibanza. Ku bakurikiranye neza ibiganiro twagiye tugira, hariho ijambo ryanditswe mu ibaruwa mu butumwa bwiza Yohana yanditse, igice ca 14 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu, ugomba urashobora no gushika ku wa gatandatu. Niho havuga ati ngiye kwa data kandi ngiye kubategurira ikibanza kugira ngo aho mba azabe ariho muba, nzogaruka kubajana rero. Yesu rero uwo munsi yarashikije iryo sezerano ryo kuduzwa no kuja kudutegurira ikibanza mu ijuru. Aho nyene intumwa zikiri ngaho zaratangaye, ziratamarirwa, zihanga amaso mu kirere, ziguma zihanze amaso mu kirere, ariko intumwa z'Imana, abamarayika baraje, abagabo babiri niko bavuga, bambaye izera, baca barababwira bati uko mumubonye aduga niko azogaruka. Yesu rero azogaruka, ntagiye guca umuti wa mperayo. Ico nico twobwira uwo ari we wese adukurikirana muri kano kanya. Umwami Yesu azogaruka, niko yavuze, kandi azoza gutora abamwizeye. Hari ibintu byinshi byavuzwe ku bihe byo kugaruka kwiwe. Intumwa zaragerageje uko zishoboye kugira ngo zimusokoroze, zimubaze igihe azogarukira, ariko usomye mu ijambo ry'Imana niho ubitahura, kandi naho nyene nta munsi karondwa uravugwa. Nico gituma uwuje ababwira ngo azoza ejo canke azoza hirya y'ejo, araza saa sita canke mu gitondo, azoba ari umubeshi. Gusa ikiriho hariho ico dushobora kuvuga, tuti hari ibimenyetso byatanzwe umuntu ashobora kugereranya akavuga ati ko ibi bihe bigeze ngaha birashoboka ko Yesu aza. Igituma Yesu ataraza gushika uyu munsi ni iki? Ni ukugira ngo twihane ivyaha, canke wewe wihane ivyaha, kuko nico akirindiriye. Hariho abagiye babaza ngo mbega ko bama barabivuga ngo Yesu azoza azoza. Pawulo intumwa ya Yesu Petero intumwa ya Yesu yarabivuze neza, yishura abariko barabimubaza. Reka dusangire iryo jambo aho riri, mu kanya. Rivuga riti: umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho, hakaba n'ukwasana guhambaye vy'itanguriro, ivy'itanguriro vyose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, ivy'itanguriro vyose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatomboka. Yesu azogaruka. Ico Imana yipfuriza abantu nuko bamenya ukuri, nuko bakizwa bose bakamenya ukuri. Ubu rero baduhaye umwanya, twahawe umwanya kugira ngo dukizwe. Bimwe mu bimenyetso vyagiye bivugwa n'intambara. Haravuzwe ibimenyetso vyinshi nk'uko twagiye tubisoma muri Matayo 24 no muri Luka 21. Ahanditswe ngo
muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Haleluya. Hano muri kino gihugu c'Ubudagi, muri kano kanya nyene, hariho uruhagarara rudasanzwe. Musanzwe muzi ko hariho intambara ya kimwe mu bihugu bitari kure y'ubu Budagi, hagati ya Ukraine n'Ubudagi haca igihugu kimwe ca Polonye. Murumva yuko hagati ya Ukraine n'Uburusiya, hagati y'Uburusiya n'Ubudagi ko haca ibihugu bibiri. Umushikiranganji wa mbere canke uwo twokwita umushikiranganji wa mbere aheruka gutorwa yitwa Federico, yamye avuga yuko mu gihe yotorwa azoshigikira intambara, ko ata ivy'ibiganiro ashigikiye, ashigikira Ukraine. Akaba rero yaraye avuze yuko hari ibigwanisho byose birasa kure, bigiye kurekurwa bitangwe n'Ubudagi n'ibihugu by'Ubufaransa n'Ubwongereza, eka mbere na Amerika, kugira ngo igihugu ca Ukraine kizoshobore kushobora gushikira ahari ibigo vya gisirikare mu gihugu c'Uburusiya kure, atangorane. Ivyo rero abantu benshi ntibabibonye neza, mbere no mu matora vyari vyamuteye ingorane hagati yabo bahiganwa, kuko bari bavyanse bavuga bati nta ntambara dushaka. Ubu rero yarabivuze ko yaratowe, ino nta muntu atorwa ngo ashikane ivyo bita amajorite absolue, amajwi yikwije atawo bafatanije n'abandi kugira ngo bashobore gukwiza ya majwi 51 rinesha, ashobora gutuma ivyo bavuga canke ivyo bakora bashobora kuvyemeza. Ubu rero hirya no hino habaye imyiyerekano yo guhakana ko iyo ntambara badukwegera mu ntambara. Mwomenya yuko mu gihugu c'Uburusiya, igihugu c'Uburusiya caciye kivuga kiti twebwe rero ko bigenze gutyo, natwe tuzoca twihutira, muramutse mubikoze gutyo tuzoca dusambura ihinguriro ririmwo ivyo bigwanisho muriko murarungika ngaha, na cane cane ihinguriro rihingura ico bita Taurus. Hari abantu vyateye ubwoba benshi. Hari umuntu numvirije kuri TikTok aravuga, avuga mu Kidagi. Mu bisanzwe abantu bo muri Baviera canke muri Bayern, nta Kidagi ciza bavuga, bafise ikirimi cabo gifise ukuntu kimeze, abantu baracumva bimwe bimwe twebwe ntituvyumva, ariko yaravuze ati jewe reka mvuge, ngerageze kuvuga mu Kidagi ciza, mbwire Perezida Putin yuko twebwe iyo ntambara itaturaba, aze ahangane n'abariko baramutera. Si uwo gusa, hariho uwundi muntu yavuze mu rurimi rw'icongereza, aravuga ati uyu mugabo ariko adukwegera mu kaga, adukwegera akarambaraye, ati kandi kanatsinda nta kundi vyogenda, uyu ariko akoreshwa n'ibindi bihugu, Israeli, Amerika, eka ntabwo ariko akorera abanyagihugu, ariko akorera abamutumye. Rero ubu muri kino gihugu abantu
barafise ikibazo. Mwibuke yuko mu kiganiro twigeze gutanga, ndibaza ko hari mu rurimi rw'igifaransa no mu kirundi, ndibaza ko nagitanze icyo kiganiro, nababwiye yuko ibi bihugu vyiteguriye intambara kuva kera, vyiteguriye intambara mu kugira ivyo bita bunker. Bunker rero ubu uye ziriho ni ahantu ho binyegeza mu gihe batewe barashwe. Basanze kera ngo bari bafise ahantu ho kwinyegeza hakwiye, hojamwo abantu benshi, ariko ubu ubwinyegezo aho kwinyegeza hariho, ni hawokwira abantu ibihumbi amajana atanu babaye benshi. Ariko mwibuke ko iki gihugu kirimwo imiliyoni 81. Ubwo n'uruhagarara ruri ngaha muri kino gihugu, abantu birabateye ubwoba cane. Mwibuke ko twigeze guterwa ubwoba na ya ngwara yatuma abantu babacanja ari benshi, tukagera n'aho dusuma ibifungurwa tukabibika mu nzu kugira ngo vyanse bikunde ko tudashobora kuja hanze tuvyikoreko. Abantu rero ngaha bari mu bwoba bwinshi, abasenga bariko barasenga, kandi namwe nobabwira ngo musenge, kuko habaye igitero kiba ku Budagi, ni ibihugu byose vya Buraya vyoba bisa n'ibitewe, kandi ntivyokoroha. Ntawe uvuga ko ibihugu vya Buraya vyotsinda iyo ntambara nk'uko bo bavyivugira, kandi abanyagihugu babajijwe umwe umwe si benshi bovyemera. Ni nk'uko rero no hariya i Buruseli hatwarirwa, novuga politike y'i Buraya, hariho urwo ruhagarara, hakaba n'urundi ruhagarara rw'uko mu gihugu ca Isirayeli hariko haraba ihonyabwoko ry'abanyapalestina, ariko ntihagire umuntu agira ico avuga, ntihagire umuntu arungika ibifungurwa, ahubwo ibifungurwa canke uburyo bukarondererwa iyo ntambara bariko baritegurira. Twababwiye ngo hazoba intambara n'induru y'intambara, ngo ivyo ntibizobura kuba. Hari n'icantangaje cane nuko nabonye hari umwe mu bahoze ari abashikiranganji ngaha, ari muri wa mugambwe wiyitirira ko ari ishirahamwe ry'abunze ubumwe b'abakristo, avuga yuko ngo Isirayeli ni igihugu ngo Isirayeli ni igihugu ciza ku bubatse canke ku babana bahuje ibitsina, baba abahungu canke abakobwa, ngo niho vyoroshe kuhaba uri muri uwo mugwi, ngo muri Palestine ngo ico kintu nticashoboka. Umva, ico nico kimuraje ishinga, uwo mwubahwa niko yavuze. Nashaka kubabwira ko turi mu bihe vya nyuma, ibihe hakorwa ibara. Aha dufise amashengero, aha dufise abantu bavuga ivy'agateka ka muntu, ariko iyo ntambara barayishaka. Nashaka kubibutsa yuko Uburusiya nico gihugu casesekerejwe cane n'intambara ya kabiri y'isi yose. Biravugwa ko hapfuye abantu b'Abarusiya bashika imiliyoni 20, hagati ya 20 na 25. Ahandi ntihapfuye abangana gutyo. Mukaba muzi yuko icavuzwe arico bise Shoah, ihonyabwoko ry'Abayahudi, bavuga ko ryahitanye imiliyoni 6. Ego. Ariko ibi bihugu vyose vya Buraya na Amerika niki ntivyabuze abantu bangana gutyo. Muca mwumva rero yuko abantu baba ku mpande zose bamaze kumera amagabo, kandi ibi bintu ntituzi iherezo ryavyo. Twari kuvuga vyinshi, ariko nubwo ruhagarara turimwo. Mwibuke yuko umwami Yesu azoza, kandi yabivuze ko azogaruka. Turamwiteze rero.
nta yindi nzira dushobora gukirizwamo atari muri Yesu Kristo. Ndabahamagarira rero mwese kugaruka ku mwami Yesu, igihe niki, mwihane, mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu canke wacu, kugira ngo muze muhabwe ubugingo budashira. Umwami Yesu rero ari hafi, agiye kugaruka, ntagitevye, ntagitebaganye. Nubwo tutazi umunsi n'isaha, ibimenyetso byinshi biramaze kutugaragarira. Ego, none rero nkaba nongeye kubashimira kuri uyu munsi mwiza, nongeye ndabipfuriza kugubwa neza muri Yesu Kristo. Murashobora kutwandikira canke kudushirako akakengeri canke agakumu kuri runo rubuga, mukeneye izindi nyigisho zimaze iminsi zidaca ngaha, ndavuga nk'ivyerekeye kubatizwa canke ivyerekeye kwihana canke ibintu vyinshi, murafise akaryo ko kuduhamagara mukoresheje inimero muza gusanga aha kuri uru rubuga. Reka dushime Imana. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye kuko wakunze kutubaho muri ibi bihe, ibi bihe bigoye. Turaje kugusaba ngo udushoboze kugira ngo dushobore kunesha muri ibi bihe. Data uje uturinde ivyo dusamaza, ahubwo duhe gutahura ubugombe bwawe. Mana yo mw'ijuru, turagushimiye kuko warungitse mpwemu wawe. Reka mpwemu wawe atuyobore mu vyo dukora vyose. Mana, tukweretse benshi batarakumenya, tukweretse abasubiye inyuma, nabo Mana ngo ubibuke ubagirire neza. Turakweretse Mana yo mw'ijuru, ba bandi bakeneye intahe yawe, ba bandi bakeneye rya jambo ngo Imana yaherekeje ijambo ryayo n'ibitangaza n'ibimenyetso. Ndiko ndakwereka abagwayi Mana yo mw'ijuru bari hirya no hino. Databuja, hariho abashika batatu twamaze kuvugana canke bane twavuganye muri ino minsi, kandi urabazi, urabasobanukiwe. Ndakwinginze Mwami ngo ukuboko kwawe kutabaye kugufi gukore kuri urya mutwe umaze iminsi umenetse wa mwene data, ngo umuvure, maze Mana aze ashinga intahe, aze abone ukuboko kwawe kumuramiye. Ndakweretse uyu mwene data umuvukanyi yagiriwe operation uno munsi, nawe ngo mukomeze kumugirira neza mu mwanya wose akiri mu bihe bigoye, ubane nawe. Vya bindi vyitwa ibipimo bibe mu rutonde rwiza, kandi abaganga n'ibikoresho maze ubimushire hafi, bigire ico bimumariye mu izina rya Yesu. Ndakweretse uwo bakurikiranira aho aruhukiye, nawe ngo umugirire neza, umurinde databuja ibindi bitero canke ikindi coza conona amagara yiwe, ariko muhe kwikangura mu izina rya Yesu. Nongeye kukwereka wa mumama umwana wawe yadutelefona atubwira ati umuvyeyi wanje arakuze, arenze imyaka 80, yaravunitse ukuguru kandi bazomugirira operation. Uno munsi bamugiriye operation nawe nyene. Turakwinginze Mana ngo Mana ugire ico ukoze kugira ngo iyi ntahe ize ifashe benshi. Turabigusavye kandi tukwizeye, ubongereze kandi ukwizera biciye kuri ibi bitangaza ukora hirya no hino. Ndabigusavye ndakwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsavye, amen. Kaba ngejeje ngaha kandi nongera ndabikebanura, ndabakunda, ndabagumbiriye. Yesu abahezagire. Mwari kumwe nanje umusavyi Uhoraho, Pastor Irene Nahazwe.